abapolisi baje nta kujugumira nta kugira ubwoba na bukeya, natwawe n'imodoka zibiri z'igipolisi ahubwo nyene ndavuga ahubwo nanje mbona ndakaze, imodoka zibiri zose z'igipolisi nizo zantwaye. Asha nukuri iyo mbwiye umuntu bikagenda nk'uko nukuri ndanezerwa cane pe nukuri kwa Mungu. Ego murakoze cane, murakoze ndabashimiye cane nanje, kuko nyene harya umuntu atimba akagira umutima wo gutimba afise uwamutimbishije, kuko jewe nari numva ko nyene nshigikiwe, mumaze kumbwira ati we ntaco ubatimba, naratimbye kandi birakunda, kandi mwarakoze. Ubu tuvugana amafaranga yanje barayampaye, abapolisi baje kuntwara amafaranga barayampaye, kuko mabuja yarababwiye ko mwavuganye, amafaranga barayampaye n'ukuri amafaranga ndayafise, amafaranga y'uku kwezi barayampaye ndayafise, ego kandi ndazi ko nyine nzoza ndahembwa neza, ndavyizeye. Murakoze cane, ndabashimiye cane n'ukuri, nanje narabashimiye vyimazeyo, kuko mwarantimbishije, je nari mbona napfuye vyaheze, mugabo mumaze kumbwira ati we timba ntaco uba, bakamara no kumva zirya message mwabarungikiye, ahubwo hako horize jewe, mabuja niwe yarize aratinya no gusohoka mu nzu, kuko yabona nicaye mu muryango ntabamvye, agaca araba rero n'ukuntu abantu bose bariko bamutelefona mu Burundi, telefone ari zinshi cane, telefone yiwe yuzuyemwo inimero zo mu Burundi, ararira, yararize nyene nk'umwana, arakoma induru ngo aratekera ngo agende ntansige, ndicara mu muryango ndamubwira ati ntahuja, niko kuba bavuga ngo bagire batelefone abapolisi baje nta kujugumira nta kugira ubwoba na bukeya, natwawe n'imodoka zibiri z'igipolisi ahubwo nyene ndavuga ahubwo nanje mbona ndakaze, imodoka zibiri zose z'igipolisi nizo zantwaye. Tumaze gushika nyene zirambaza, abo bapolisi barambaza ufise icahe kibazo, ndabwira ati jewe mabuja wanje yanse kumpemba amafaranga y'uku kwezi, ariko ashaka kuja kundandaza kandi n'amafaranga atarayampa, basi rero niko kwama aca bereka message ngo mwamwandikiye, baca bamubwira ati wowe nimumuhe amafaranga yiwe nta bindi, barambaza ushaka gutaha canke ushaka akazi, nambwira ati nshaka akazi, ariko mbere yuko mumpa akazi banza mumpembe amafaranga y'uku kwezi. Amafaranga baciye bayampa n'ukuri, amafaranga baciye bayampa ndayakesha mwebwe, amafaranga y'uku kwezi kuyaronka si kubw'ububasha bw'iwanje, ni kubera mwebwe n'ukuri mwubahwe aho muri kose, nzokwama ndabavuga neza, Imana ikomeze kubana namwe ibarinde, kandi n'abandi bahura n'ibibazo nyene bashikirwa n'ibibazo vyashikiye bazamenya kugira umutima wo kwikuramwo ubwoba, aba bantu babakanze nabo barajugumira, kuko nyene yaraje ngo ankubike ngacireko, ndahaguruka ati ngwino unkoreko, yarirutse mu cumba nkeka arasekana umuryango nkeka urugi rwari rumukase, ariko yiruka yacarire. Narabashimiye, mwubahwe, sindabaremeza amajambo, ndahejeje. Mwarakoze ndicabashimira, nahejeje n'ukuri, nakengurutse aho bigeze, mbona ntaco nkibaye, sinkipfuye, ntaco nkibaye, nararokotse, hasigaye ko nyene mubavugisha irya nyuma, ndazi bizoca bigenda neza, nzohaba neza. Ubu bariko bambaza ati ushaka kuzoguma ngaho imyaka ingahe, bimeze gute, ndabakorera akazi imbere bakanshimira, ntani n'akazi nyene kamvuna vyirenza, oya nukuri akazi kaho ndagakora amasaha 2 mba mpejeje. Mwarakoze rero, mwarakoze, burya nyene ngo Imana ikamya akagezi ngo yateguye akandi, nukuri mwaragize neza, muhezagirwe, mwirambire aho muri hose, Imana ibaha amahoro. Bakunzi banje, burya hari ibintu mwaba munkorera mukibaza ngo ni ibintu vyoroshe, nukuri iyo ndabahaye nimero nkabwira ati uyu muntu ni mu telefone mumwandikire mu mubipe, ntuzuvide ngo ntuzi icongereza, andika mu kirundi, udashoboye kumwandikira telefone ubipe, mwandikire message, mubuza amahoro. Bijya bintu munkorera ni ibintu vyiza cane, nukuri murabizi si inyungu zanje, ni nkuko nanje ibi nkora mu bikora
muba mwemeye kunyunga ukuboko kugira ngo bajye barabu babone ko ujya umuntu afise abiwabo. Ikindi kintu ndabasaba, ntimuze mwigere mumuha ifoto y'aho mukuye ivyo bintu, aho mwakuye nimero ngo muhe screenshot canke muhe message canke mushire ko link. Oya, we gusa wandika nimero ugaca umutelefone, niyo wobipa gusa. Aka audio ni WhatsApp, urumva, mukamubuza amahoro, urumva. Nico kintu conyene nabonye gishobora bajya baraba. Nukuri muzoze murabinkorera, birafasha cane gose. Je bifatwa nk'uko mba ngize amakosa mugabo, kugira ngo ndengere bashikanje ifa ko tubikora, kuko babasuzugura, kuko babona ko batagira biwabo. Rero iyo mubinkoreye kongeraho ko je mba nabikoze mu buryo buri officiel, nkabatelefona nkabasaba umubonano, nkabasaba ko tuganira, nkabandikira message nziza. Batavyemeye niho burya je ngira bijya. Iyo bavyemeye turabiheza, batavyemeye nkabona n'ibintu biri emergency kugira ngo uwo muntu ntarengane, nca ndabikora. Muzoze murabatelefona, mubandikire, mwandike Kirundi, ahubwo niho usaba wanditse Kirundi cyo yatumva, mukamutelefona mukamubipa, murumva nk'uwo ko yasaze agahakwa kwimena, akaburi yanyikira kubera muriko muramubipa, muriko muramutelefona. Kongera kuvyo namubwiye ni ibintu byiza cyane. Muzoze murabikora, tuze turarokora abashiki bacu. Je biranezereza cyane gose, kandi ko ndumva izi message numva umunezero, nkavuga ati mana sinabakurira inkofero. Mwarakoze rero ko mwumva ibyo ndabasaba, mubipe, mutelefone, muhamagare, mwandikire, koresha yingirisha Ikirundi, Arabi, byose bishoboye byose, audio, mukama byose ubikore. Tumubuze amahoro gushika naho umuntu wacu adapfa canke adahura n'ivyago. Nivyo nama ndabasaba. Nukuri ndongeye kubashimira. Nshize ko inimero nukuri muzoze murabinkorera, ni kumfasha, ni nko gukora ibinkora by'ubutabazi. Nawe ubutabaye mu byo utazi, ubutabaye. Okay, kuri ndavuga ati nyene baye ndabashimiye cyane, ndabakengurukiye cyane, n'ukuri mwarakoze cyane, kandi nyene mwamba mwakoze kuko muri cadufasha umuntu atarava ngaha nabwo yovuga ngo byaheze. N'ukuri Imana ibakomeze, ibane namwe, ibahe kururanirwa mu byo mukora, ibahe imigisha myinshi cyane itagabanije. Ndabashimira cyane kuba n'ukuri mutwitwararika, si uko tuja mu mahanga ngo tuba turiko tubakorera amafaranga, ariko mugaheba bizinesi zanyu mukatwitaho, hako twokwitabwaho nabo twahaye amafaranga kugira dushike ngaha, akaba ari mwebwe mutwitaho. N'ukuri Imana ibahezagire. Je ndabashimiye n'ukuri Imana bivuye ku mutima, kuko kuba ndi ngaha mvuga ati n'ukuri ni kubw'ububasha bw'Imana, icya kabiri kubw'ububasha bwanyu, kuko Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe twitabarize. Urumva ko uhuye n'ikibazo ugaceceka, hariho ikibazo nyene Imana icisha mu muntu kugira ngo agutabare. Utitabarije nyene ngo ube wotabaza ukaba wopfa. Ariko n'ukuri kuba mwarafashije, ubu ngubu nkaba ndi ahantu heza, nje nyene ndikoresha, kandi umumabuje tukavugana neza, akambwira neza, ntabyo kumpamagara ngo n'ibirahuri bibe vyomeneka. N'ukuri mwaragize neza, Imana ibahezagire. Ikibazo kizoba mu nyuma nzokibabwira, cyamara bimeze ukuntu uku, reka ndeke kubaremeza amajambo. N'ukuri je ndabashimira cyane, ndavuga ati n'ukuri Imana ibahezagire kandi bane namwe. Hama nyene kubera ko ashobora kuraba ati mbega ko yambwiye ko tuzovugana n'uyu muntu akaba atampaye ngo tuvugane, bimeze gute? Jewe nzoraba umunsi nyene atekereje, ndabahamagare ndabahe muvugane. Ico mwovugana mwomubaza ati mbega uwo mukozi atashe ni azotaha ku mafaranga yiwiwe canke muzomurihira? Coco yarakinyemereye, ariko yambwiye ko ari we azosubirana inyuma. Hama ikindi naco nshaka ko pasiporo yiwanje iva kuri uwo mugabo aho naho ramba ubwa mbere ikagaruka ngaha, ikaza ngahandi, igamayo yo iri ngahandi. Mandazi naco nyene muzokivugana. Ndibaza ko n'ukuri mbona je nta kibazo mfise, mbona ikibazo gisa nk'icaheze. Ibyo kuvugana nabyo ntabwo nobigiramo umutima uhagaze, kuko umwanya n'umwanya nzobahamagara muvugane.
mwarakoze kandi mwarahezagiwe, Imana ikomeze kubana namwe. Nukuri ndabakengurukiye cane, mugire ibihe vyiza, nukuri murakoze, narabashimiye bivuye ku mutima, kandi nyene nzokomeza no kubashimira cane kugeza gupfa kwanje. Sinzibagirwa ahantu mwankuye, hari hakomeye, nari ngeze ahantu hakomeye aho nta mugabo wanje yari kuntabara, nta mwene wacu yari kuntabara, atari wewe gusa n'Imana yanje yandemye. Niyo nari kuvuga ati Imana ntabara, navuze ati Imana ntabara ubicishije muri uyu mugisha Daniel, kuko nta wundi muntu mbona afise notabaza. Abo nari natabaje bose ntabwo banyumva n'ukuri, hakunyumva basi bambaza ati gusa witwa gute, byasi biraheze. Ariko mwebwe n'ukuri mwashitse, ndabahamagara muritaba, murantabara, murandinda gukubitwa, murandinda kwicwa. Nukuri Imana ibahezagire, ndabashimiye cane bimwe bivuye ku mutima, ndabashimiye. Voice yanje urumva numva uko nobashimira, noguma mvuga basi nobandanya mvuga sinoheza, ariko nyene murakoze. Umwami abahezagire kandi abahe kuramba, n'abandi bazovuka nyuma yacu, bazoza baraza mu mahanga nk'uku iwacu, kugira bazoronke ubutabazi bwanyu. N'ukuri murakoze, ndagejeje ngaho, sindabaremereza amajambo. N'ukuri muragize neza, mwaragize neza, n'ubundi cabashimira. Imana ikomeze kubana namwe. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye abubatsi, abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200. Abafundi bagahembwa 1300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo menye vyinshi cyane kuri ibi, hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline, plus 257 61 99 79 49, guteranya 257 61 99 je nimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha, 358 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene. Musha mwibaza ati ni kubera iki Daniel Mugisha yahisemo kuza aratwereka aho duca mu kuja Dubai. Impamvu nuko nubwo ntobikora, abagiye Dubai ntaberetse aho baca nizeye, bahura n'ivyago nkabatabariza, nababaza nimero z'abakoresha bakazibura. Hano rero haciye inyungu ihari, yego ntubugiye mwijuru, mugabo hari ugiye vyibuze bafise nimero zaho, hamwe bibacanga abandi bakabona nimero, telefona ujya mu boss, kubera ko tuba twarahanye amasezerano yuko mukozi agize ingorane ndamubaza. Nasubiyemo, si mwijuru nta vyera ngo de, ushobora guhura n'ibibazo n'ivyo, mugabo ico kibazo gishobora gutora inyishu. Namanzana ngahisha intahe z'abahuye n'utubazo dutandukanye, tukabitora inyishu, kubera yuko mbashobora kubahamagara nisunze amasezerano dufitanye. Nimba ukeneye kugenda Dubai rero kurondera ubuzima kugira ngo mwiteze imbere, genda muri Angel Flyaway Travel, hanyuma bagufashe. Ikorera ngaha kwibarabara rya Saint Michel, muri centre ville, Boulevard de l'Iprona, neza kwiyiri pangarte kuri rya barabara abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Hajya uhageze ucubona galeri ririya, ugaca winjira indani muri D inomero 9, uhasanga Jacqueline, umwe wa mukenyezi yama abafasha buri munsi.